isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye mbese mugenzi birakwiriye ko masika. Twongeye kubaramutsa mwese abadukurikirana, turanezezwa cyane nuko mudukurikirana. Imana ibaho umugisha. Nitwa Ndikumukiza Thimothé, tukaba twagiye twiga ijambo ry'Imana mu cigwa citwa ngo Sobanukigwa ibikoko bibiri bivugwa mu VYANDITSWE Yohana 13. Mu gice cya mbere twarabonye ico gikoko icarico, no mu gice cya kabiri kandi impamvu nyamukuru yo kwiga ibijanye n'igikoko nuko twasanze bifitanye isano no gusenga, kuko mu VYANDITSWE 13:8 hatubwiye ngo ababa kwisi bose bazosenga igikoko kiretse umuntu izina ryiwe ryanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama yatanzwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ico umuntu asabwa gukora ni ugukora ibyo ashoboye byose akaraba ko izina ryiwe ryo kwandikwa mu gitabo c'ubugingo kugira ngo ntabe mu bantu basenga igikoko. Ubwo tuzobabwira hanyuma uko ico umuntu yokora kugira ngo izina ryiwe ryandikwe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama, kandi navyo nyene dukoresheje Bibiliya. Ariko uyu munsi turagaruka kandi kubabwira ko igikoko kigereranywa n'ubwami, bisigura ubwami nkuko twabibonye muri Daniel igice 7:17 ko ari ubwami bwagiye butwara isi uhereye ku bwami bwa mbere bwa Babuloni, aribwo bwageranijwe n'intambwe muri Daniel igice 7, ubwami bwa kabiri bw'Amabedi n'Abaperesi aribwo bwageranijwe n'idubu, ubwami bwa gatatu bw'Abagiriki aribwo bwageranijwe n'ingwe, n'ubwami bwa kane bwageranijwe n'igikoko c'amayoberane cyatabagura kikajanjanga ibisigaye kigasiribangisha amajanja yaco, kandi kaba cyari giteye ubwoba. Ubugira gatanu twabonye ihembe ritoya ryaranduye atatu yari asanzwe, ariko rikaba ryari rifisuse akanwa kavuga ibihambaye n'ibyo kurogota hamwe n'amaso nk'ay'umuntu, ariko kakaba katari gafise amatwi. Ako kandi niko kabaye ubwami bugira gatanu bwo kwisi. Twasomye mu VYANDITSWE 13 guhera ku murongo wa mbere. Nico gikoko cyahawe ububasha n'igisato ari we Satani, kandi isi yose ikurikira ico gikoko bagitangarira banagitazira ngo ninda hwanye n'iki gikoko kandi ninda ashobora kukinesha. Ico rero nico abantu benshi bazosenga bagakurikira. Twanabonye ko gusenga igikoko ari ukubahiriza, kumvira, kwemera, kuyoboka no gushira mu ngiro ibyo byose byategetswe n'ubwo bwami bwa Roma ya Gikristo, ubisimbuje ibyashizweho n'Imana. Mwarakoze cyane kudukurikirana. N'uyu munsi rero turabandanya. Uyu munsi ho turabandaniriza aho nyene turabira hamwe ibivugwa muri VYANDITSWE Yohana igice cya 13 guhera ku murongo wa 11 havugwa ikindi gikoko. Reka naco tugisome. Haranditse ngo, kandi mbona ikindi gikoko gisokorotse mw'isi gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama, kivuga nk'igisato. No kuvuga iki gikoko cyari gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama, ariko Yohana yatangaye yabonye mu nyuma kiriko kivuga nka Satani. Iki gikoko gitandukanye n'icambere. Iki icambere cyo twasomye ngo casokorotse kivuye mu kiyaga, mu mazi. Iki cyo naco sokorotse kivuye mw'isi. None mbega mw'isi ni hehe, mu kiyaga ni he? Usomye mu VYANDITSWE Yohana igice cya 17 umurongo wa 15 handitse ko mu kiyaga, mu mazi, ari ahantu haba abantu benshi, amakungu menshi, amoko menshi. Birumvikana ko mw'isi arahatandukanye naho. Mu gihe c'uku kwerekwa kwa Yohana ubu buhanuzi, ahantu haba abantu benshi hari Iburaya, naho ahantu haba abantu bake ariho hageranywa no mw'isi hari muri Amerika. Amerika yari igihugu kivumbuwe vuba, wari umugabane uvumbuwe vuba utaba ko abantu. Iki gikoko kivugwa mu VYANDITSWE Yohana 13:11 ni Amerika. Yatanguye kubaho ifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama. Mu bisanzwe intama ni nziza, mbere muri Bibiliya yageranijwe na Yesu.
Yesu ni agereranywa n'umwagazi w'intama akuraho ibyaha by'abari mu isi. Muzobisoma muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 29. Amerika nayo kwisura ikivumbugwa ikibaho, leta zunze ubumwe za Amerika cari igihugu gikora ibintu neza nk'ivya gikristo. Amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama, nukuvuga ngo Amerika yari itunganye mu vya politike, yari ifise umwidegemvyo mu vya politike, ikaba yari ifise n'umwidegemvyo mu bijanye no gusenga. La liberté religieuse na liberté politique. Ivyo nivyo vyaranga Amerika. Ariko hazogera igihe Amerika ivuge nk'igisato. Aho rero ni ryari nivyo tugiye kuraba, kuko vyo nta nubwo turabishikamwo ariko birimirije. Reka tubandanye dusoma ku murongo wa 12 haranditse ngo kiganzisha ububasha bwose bwa ca gisato ca mbere mu maso yaco, kigobera isi n'abayibako gusenga ca gikoko ca mbere cakize uruguma gocishe. Amerika izoganzisha ububasha bwose, ariko ubwo bubasha ikaba yabuhawe na ya nzoka ya mbere yo muri Edeni. Ya nzoka ariyo mugwanizi irindi ni Satani. Ico ni kimwe. Icya kabiri, Amerika izogobera isi n'abayibako gusenga ca gikoko ca mbere cakize uruguma gocishe. Amerika izohatira abantu bose bayibako baba ku isi gusenga ca gikoko twamaze kubona ko kizosengwa, ntikizobasha gusengwa Amerika itabigizemwo uruhara. Amerika niyo izotegeka abantu bose baba ku isi kubaha, kumvira, kwemera, kuyoboka, gushira mu ngiro ivyo ubutegetsi bwa Roma ya gikristo buzoba bushaka kandi buzoba bwashizeho canke bwanashizeho na nubu, kuko hari ivyo bwamaze gushiraho. Ivyo bizokogwa na Amerika biciye mu nama nshingamateka yayo, nk'ijwi ryayo rigera kure, no mu butegetsi bwayo bwa politike. Umwidegemvyo w'uko umuntu yihitiramwo Imana asenga n'aho asengera n'ivyo akurikira, hazogera igihe ivyo bivanweho, Amerika igoberere isi n'abayibako kubahiriza ivyo ubupapa bwashizeho. Ku murongo wa 13, kandi gikora ibimenyetso bihambaye, kimanura umuriro uva mu ijuru utibuka mu isi mu maso y'abantu, kizimirisha ababa ku isi ibimenyetso cyahawe gukorera mu maso ya ca gikoko, kibarira ababa ku isi gukora igishushanyo ca gikoko cari n'uruguma rw'inkota, kigahava kikabaho. Gihabwa guha ico gishushanyo c'igikoko guhumeka, ngo ico gishushanyo c'igikoko kivuge kandi cicisha abatazogisenga bose. Kigera ko bose, aboroshe n'abahambaye, n'abatunzi n'aboro, n'abidegemvya n'abagurano, bashigwa ko ikimenyetso mu kiganza c'iburyo canke mu ruhanga, kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira ico agura canke ico ashora atari ufise ico kimenyetso. Nico zina rya ca gikoko canke igitigiri c'izina ryaco. Aho ni ubwenge buserukira. Ufise ubwenge naharura igitigiri c'ico gikoko, ni igitigiri c'umuntu. Igitigiri caco na 666. Birumvikana ko Amerika izokora byinshi kugira ngo ubupapa aribwo bwami bugira gatanu, ariyo Roma ya gikristo, bushobore gukontorora isi yose, bwiganzira imitima y'abantu bose. Amerika izobigiramwo uruhara runiniya cyane. Nico gituma batubwira yuko hano muri Bibiliya yuko Amerika izokoresha ibimenyetso n'ibitangaza bihambaye cyane, n'ububasha bw'ibitangaza bizimiza, nk'uko amadini agenda akomoka muri Amerika yuzuwemwo n'ivyo bitangaza, kandi byinshi bikaba ari iby'ibinyoma. Ngo hazogera n'igihe batibura umuriro uva mu ijuru utibukire ku isi mu maso y'abantu, kugira ngo bizere yuko ari abantu bavugana n'Imana. Ico gikoko arico Amerika kizozimirisha ababa ku isi ibimenyetso cyahawe gukorera mu maso ya ca gikoko, no kuvuga ubwami bwa gatanu bwategetse isi ariyo Roma ya gikristo. Kizobwira ababa ku isi gukora igishushanyo ca gikoko cakize uruguma rw'inkota,
kigahava kikabaho. Ico gikoko n'ubupapa, ico gikoko ni Roma ya Gikristo, nico cyakiza uruguma gwocishe. Ibyo tuzobisobanura mu kindi cigwa. Ariko ibimenyetso byose nibitangaza kuzimiza abantu kose, Amerika izobikora ibikorera mu maso y'ico gikoko y'ubwo bwami. Hano bakomeje baratubwira yuko cyahawe guha ico gishushanyo cy'igikoko guhumeka. Igishushanyo cy'igikoko ni iki? Kuko ni henshi kivugwa muri Bibiliya. Ni ugwiyunge canke uruhuzahuze rw'amadini atandukanye ya giprotestanti afise inkomoko muri Amerika. Ugo gwiyunge rw'amadini canke ecumenisme ruza gwarabayeho. Igishushanyo canke ifoto ntiba ari umuntu, ntiba ari umuntu bwite. Mugabo umuntu aravye ifoto arashobora kubona umuntu mweneyo. Nukuvuga jewe Blessed Thimothé, umuntu aravye ifoto yanje ntahari arashobora kumenya. Ubwo rero igishushanyo cy'igikoko kizoba gifise imikorere nk'iy'igikoko ariko kitari igikoko bwite. Nugwiyunge rw'amadini atandukanye ari ku isi yishira hamwe muco bita ecumenisme, akagira imitegekere, imiyobokere, imikorere nk'iy'igikoko, aribwo bwami bugira gatanu, aribwo Roma ya Gikristo. Ico gishushanyo cy'igikoko kizohumeka. Yohana yabonye kizohumeka. Ubu turavuga ko kiza carahumetse kuko hari Bibiliya mpuzamadini irimwo ibintu bitandukanye kandi by'ibinyoma. Yarasohotse mu Gifaransa yitwa Tobe, no mu zindi ndimi isanzwe ihari. Iyo yabayeho carahumetse nkuko Imana yahumetse ijambo ryayo. Ico gishushanyo cy'igikoko naco cyahumetse Bibiliya mpuzamadini. Nanone kandi cyategetse ababa ku isi bose b'ingeri zose, aborosha, abahambaye, abatunza, aboro, abidegemvya, abantu bose b'ingeri zose, ko ata muntu numwe yemerewe kugira icyo ashora canke icyo agura atari ufise ikimenyetso ca gikoko aribwo bupapa. Ico kimenyetso cy'igikoko batubwiye ko ari igitigiri cy'umuntu, ni igitigiri umuntu wese ashobora guharura akakimenya. Nanone biravuze, yatubwiye ngo ufise ubwenge wese naharure. Igitigiri cy'icyo gikoko na 666. Ntabwo ari igitigiri cyanditse ku mfunguruzo, ntabwo ari igitigiri cyanditse ku makaye, si igitigiri cyanditse ku masafuriya, ntabwo ari igitigiri cyanditse kiri muri microchip, ntabwo ari igitigiri cyanditse ahandi hantu namwe, ahubwo ni igitigiri cy'umuntu. Ni igitigiri kibone umuntu ashobora guharura akamenya kuko ari igitigiri cy'umuntu. Uwo muntu nawe si uwundi, n'umuyobozi, n'umutware, n'umutegetsi ayoboye ubwo bwami. Ico gitigiri na 666. Gitogwa gute? Gitogwa mu guharura indome za kiromani zigize izina ry'umutware w'ubwo bwami. Uwitwanye n'ubweranda, izina ryiwe yitwa ko ari umusubirizi canke icyariho cy'umwana w'Imana ku isi, le vicaire du fils de Dieu. Mu kiromani bamwita Vicarius Fidei. Iyi Vicarius Fidei ugiye uteranya ibiharuro bitangwa n'izo ndome, niho utora igitigiri 666. Ntawe uzemererwa kugura canke gushora mu minsi iri imbere, igihe abantu bazoba batangarijwe gusenga ku munsi umwe ubu butegetsi bwashizeho, ari wo munsi wa mbere w'iminsi indwi, umunsi w'izuba, Sunday. Nta muntu azemererwa kugura canke gushora. Amerika izotegeka ko utegerezwa kugura canke gushora ari uko wemeye gusa kuyoboka ivyo Vicaire du fils de Dieu, Vicarius Fidei, yashizeho. Reka muri uyu mwanya tugarukirize ngaha. Imana iduhe kuyoboka ukuri, iturinde kuyoboka ibinyoma, iduhe kwemera kugendera mu ijambo ryayo, iduhe gukunda ijambo ryayo, iduhe gukurikira Yesu, kuko ari we wenyine afise ububasha bwo kutwandika mu gitabo c'ubugingo, arico abantu bose batazosenga ico gikoko bazokiriramwo. Imana ikomeze kubitwumvisha.
inabituyoboremwo mu izina rya Yesu. Iyi si yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye, mbese mugenzi birakwiriye ko